yarijije benshi ndetse ariza n'umwigeme asanzwe akora muri Isaac TV ariwe Hyuguette ushatse umwite Santa. Yakoze indirimbo iba hit song, indirimbo yise Waiting. Haza gukora iyindi ndirimbo Love Connection. Numwe mu bisore novuga baba upcoming bariko bakora byiza cyane gose, na cyane cyane yuko indirimbo ziwe zisanzwe zikundwa na bamwe no kwita nouvelle generation. Nuturirimbo turirimbika ndetse nuturirimbo ndetse twanditse neza, nuturirimbo novuga no mu gisagara ca Bujumbura ndetse naho woja mu yindi micungararo ukaja mu zindi ntara, waja muri centre Gitega, centre Ngozi, kose n'indirimbo ziko zira trending. Ari muri rebo ya Iteka Music, amaze gukora vyinshi, afise ibikorwa vyinshi novuga yuko biri kuziko agira tuzane kugira abandanye kubishira ahabona. Uno musi abarizwa mu gihugu ca Tanzania i Dar es Salaam. Mbega ku video ukabonye gute? Ubona kameze gute? Amasanamu yoyo uyabona gute? Kuva mu gihugu cy'u Burundi ukaja gushutingira amasanamu mu gihugu ca Tanzania i Dar es Salaam si ikintu kiba coroshe. Na cyane cyane ndakubwire ko tutabimenyereye ku baririmbyi b'abarundi, na cyane cyane kuri nouvelle generation. Kiretse bamwe bamaze kubikora ariko si bose. Reka ndakubwira ati akari imbere karahinda. Inyuma ya Waiting, Love Connection n'izindi tugiye guturira ni D1 musangwa mumuzi, umwami w'abana, umwami w'urukundo, ngo aririmbye abana bararira abana bararira bagahwera, umwami w'imitoma agufitiye imitoma. Na cyane cyane nimwe mu ndirimbo Waiting yaronse icyo no kwita challenge nyinshi cyane, babigeme beza cyane dusanga dufise mu gihugu cy'u Burundi. Bisigura yuko yaje akora n'ibikorwa byinshi cyane. Rako pasi narubabwiye ati wait and see uno musore ntaje kuvyorosha. Inyuma yo kirizwa mu rukundo, inyuma yo kubura uwo yakunze cyane akamubura burundu ndetse akanarira kuri kamera, we wabandanye ibikorwa cyane. Mbega ko yariza akavuga ati I'm waiting, nzotegerezwa kukurindira. Mbega agiye kuririmba gute? Agiye kuririmba ko yamurose canke agiye kubiheba? Ndabihevye. Bamwita D1 rero, tumushigikire nk'umuririmbyi w'igihugu cy'u Burundi. Amaze kuririmba udusonge novuga si nyinshi cyane, ariko uko ariko araza mu mitima y'abarundi. Ni umwe mu baririmbyi bafise impano zitandukanye. Wamutwara kuri gitari arakubita, wamutwara ku producer arakubita, ukamutwara kwandika arakubita. Ndanamushimira cyane. Hari publicité mperuka gukora ninjira muri studio, niwe yari mu producer wanje, niwe ariko aramfasha production. Bisikura yuko ivyo yambwiye inagiye kuraba yuko abizi, sanga arabizi. Uno muririmbyi rero tumushigikirana cyane cyane, ni hakiza novuga ni nouvelle generation, avuka mu ntara ya Kayanza, ahantu biti Kabarore, ariko kuno musabarizwa mu gisagara ca Bujumbura ntasanga atuye, niho asanga akorera ibikorwa vyiwe. Yize secondaire mu Ngagara kuri lycée Gisenyi, niho novuga yuko yagiye kurangiriza amashuri we yisumbuye superieur kuva mu 11 ndetse gushika mu 13. Lycée Gisenyi urayibona muri quartier industriel, muca muhabona ruguru ya Metaro Sakatoyi, ucumera nk'uduga cyangwa uciye kuri Brarudi ugacukata ugatujana bita kuri lycée Gisenyi, hafi yaho bita muri Enapo cyangwa muri Jemai. Numwe mu misore novuga yuko bariko barakorana ingufu zidasanzwe. Reka ndamutera intege, reka nka Star TV 257 vuga ati bro, tera imbere uko biri kose, ejo hawe hazoba heza. Mu gihe uriko urakora ibikorwa byinshi, abagushigikira baba benshi ndetse n'Imana ikagushigikira. Imana iguhezagire cyane mu rugendo urimo mu gihugu ca Tanzania ndetse nabo muri kumwe na Ori Black, numwe mu ba producer mu ba director basanzwe bakora ama video, ndetse bamwe bakora n'ama video ya Lizo Manizo n'abandi batandukanye. Nawe ne bari kumwe mu gihugu ca Tanzania ndetse na rebo cyangwa na manager wawe wasanzwe kurikirana ibikorwa vyawe muri Iteka Music. Mubandanye mugira amagara meza cyane, ibihe bigende neza muri Tanzania, muze mwanditse amateka, mutuzanira ibikorwa bimeze neza, hapana video buswaje. Tuko turabona no masanamu D1 yicaye ku farasi, mbe mukayanza yurira kuki, yurira ku mpene cyangwa yurira ku nka. Ni mugenda ba mu gisagara ca Bujumbura, kwicara ku farasi ari ibintu biba bigoye. Nanje kuva mvuka nayo ndicarako, ariko kuri uno musi two turabona amasanamu yicaye ku farasi. Mbega zari izo ndoto ziwe
uko biri kose reba bakunzi ba Star TV kandi asabone kugira ngo nzinda kuzanira amakuru ku mwanya kabe gato ariko ibi nkuru nziza ndakuzaniye. Imana ibahezagire cyane rero, gire ko ndabakunda kuri Star TV 257 ana happy entourage. Reka dukore kuko turi ngaha kugira dukore, kandi reka dufashe kugira turi ngaha kubera twafashijwe. Imana ibahezagire cyane.